turemera n'ivyo Imana yabasavye Bibiliya ntihe kunda umugore kwera iki wasavye mwe mudukunda mutwe tubahe gukora Imana irazi ko mutubaha namwe irazi ko mudakunda irazi ko ari amakiproko oya ico kintu kiragaragara Imana irazi yuko urukundo rwawe we Eric ushobora no musi kwa rukunda jewe mugabo ejo mu gatondo kubera uri ku kazi ugacura nafira mugaca munyerera gatowe ni nko kwa Adam na Eva niko vyagenze hanyuma mwico gihe maze kumenya yuko wanyereranya nafira mu mutimi wanje ntiyabahakirimo kukubaha cyane kuko yamba mvuga n'umundi nico kimwe naho no bikora ni abo sindahinjira gose sivyo niwe mugabo n'imitwebwe utubwize ukuri réellement ikintu gituma sivyo umugabo adashobora kumva ko yoguma ariko aratetesha umugore wiwe muhaga vuba umuradende bukigwa biva kuko birata nibisiguritse kukuntu ushobora kumva ko uja kunezerwa n'abandi bagore kandi usizi wowe mu nzu Eric si bose bajama nuko abagore babafashe nabi ugasanga ufise iki basi example nkaje uri kurandaba babona ko ndi kintu kize kujyana umutima kweri umugabo yagendana ikimito rero cari identité yiwe yarashobora kugishinga ku rugo rw'uwundi mugabo kandi uwo mugabo waje taramenya ati ikimito nico kwa Faraswa yagendeye mu rugo iwanje kora amategeko y'ubuzima tubayemwo reka nirenganire nigire ntibyasigura ko muri ico gihe umugabo azoreka kubaha umugore wiwe cyangwa ngo umugore ngo areke kubaha umugabo wiwe kubera mikoro make abagabo usanga baba bafise abagore nabo bafise amabezo menshi kuko afira kuja muri saro ashobora kubakoresha 100 ako nakarero k'ubukenya nindi kumugwiza atunga nawe ko tuzumenga abagwiza atunga nabo nyene biraparangana bakabije afata ivyo none kumugwiza atunga nawe none ngo mudamu ufata umugwiza atunga umukobwa aricaye mu nzu ameze uku bimwe navuga kare akaza afise nako kuraba abana yemwe kuko umuntu yiyemera afise ifaranga umugore we nasohoka mu nzu avuga ati ugiye gukora unende wapi ni gutusigira abana banje abaya icaraho ninataha nda nk'ikigore ciza kintwenge wazi gutahuka kigwa ni pusi ni imbwa utunze mu nzu urumuntu w'umugabo nagusubira nk'ibintu mama yambariye nasenge Maganda ikangerageza ndayivuge muvugo mbabara amatwi ati wa mukoni sangu urazi uroye ngo bayiti Burundi arambwira ikintu ari ikintu ashamba kiva gute mudakongora ucunsigurira barabyumva muri miko mukindi kizavuga ngo iki bisigura ngo urugo rusambukira ku buriri abona ko aragasuzugo je mama yambwiye ati uzowitonda utuka umugabo umutuka ivyo ushaka byose ufata uvuge ko ari imbwa ibitutsi bitabaho mugabo weje kumutuka agaca yubaka akavuga ati wanza wa mugo hamugaca ugaca ubikora bya bitutsi byose bamutuka ntabona agaciro kavyo ko acavuga ati cari gishavuye n'umusazi muguhirahira uyu mutuke hanyuma aca kubwira ati ngo uvuga ati jewe bwa mutuka acavuga ati reyeri mandimbwa uvuga ukuri mu rugo nico cyonyere mbona cyo kiza ingo zuno munsi umugore wawe mubwiza ukuri kuko naho wamupanze mu no muntu watoye mu bandi ego navyo nyene kubivuga nibisanzwe none kubera iki no musi mugiye kwa pastor Jean kwa patiri mugenda kubivugirayo ngo hakenewe kubahana gukundana niyo fondasiyo y'urugo hanyuma akabwizanya ukuri ko abantu bakundana babwizanya ukuri ibibazo bakabihuriza ko bose uko baba bari mu rugo niyo cyagikiranira ko abantu ntibigira ingo nyinshi usanga batari ko bareshanje ku bibazo biri kubera mu rugo ngo basangire ubukene n'ubutunzi baba bafise Salut guys, muraho murakomeye, j'espère ko mumeze neza, muguwe neza, mushimana uko natwe dushimana muri BI. Ni Gloria Munezero kuri micro, ku yindi nshuro ndasubiye kuza ngaha mfise aba invite batesa, uno muzi tugira dutaburi babi. Okay. Ni no musi ndiko ndakorera muri studio turi muri Fogostic House, ni ngaha kuri Avenue
Boulevard de l'Iprona hama tukaba tuje kugira ngo mubone ingene ari kibanza ciza ingene hatesa n'aba invite batesa kugira ngo dushe kuganira ndabaye ikaze rero Bidondo niba twari byo vyiza gusumba ko je nabavuga merese rero mu kurya mu kubanza ku bagore ico nzishe reka duhere kuri Yvette. Yego cyane murakoze cyane rero kutwakira muri kino kibanza je nitwa Ndayisenga Yvette nkaba nsanzwe ndumenyesha amakuru hagati aho nkaba ndi n'umukozi w'Imana. Wakoze kuza Yego cyane mwakoze kuntumira umukozi w'Imana cyo bigira bincange turabisubiramo ntacyo nitwa ya Villa nkaba ndi umujournaliste muri Buja FM yego hama nkaba nagiye ibiteka yampamagaye tukora ikiganiro sinabikunda rwose ariko umunsi nasenzwe wakoze kuza n'ubu tugira dukore karibu mwamwumviriza karibu mwamubonye muhora mwumva kuri radiyo ngo ikiganiro karibu kuva saa 10 gushika isa 12 hagati aho tukaba dufite na televiziyo Buja TV turakaze Canal Plus 398 Boss murakoze duha ikaze muri kino kibanza ku mazina nitwa Nkurunziza Eric aba nkorera ishyirahamwe bita Itracom Burundi n'abandi umukozi w'Imana. Boss n'abakozi b'Imana bariko barancanga mubwiye ko muri abakozi b'Imana nije sigaje yari umukozi w'Imana pastori muri mwese muri abakozi b'Imana twese abakozi b'Imana yego umuntu wese yemera ko Imana yabayeho akemera ko yabayeho kubera ko afise icatumye abaho ku isi ni ukuvuga ngo n'uwo muntu nawe ni umukozi w'Imana donc twese turabakozi b'Imana Bwana sifiwe cyane cyane abemera Imana. mwabyumvise turi kumwe n'abamenyesha amakuru ndi kumwe n'abakozi bo muri Itracom uno musi tugomba dukore tutafanyaje murabizi tutafanyaje dukora ku bibazo biba biri ngaha muri societe mu kibano abantu bakunda kwibaza kenshi hanyuma ico batavuze bose barubatse nta numwe turi kumwe ngaha no musa tubatse rero nashaka tuganire ku bintu vyerekeranye n'ingo ingo n'imiryango amaze imisi hariho vurugu nyinshi hariho abatorwa mu gikoni bamaze imisi bapfuye hariho abaturirana hariho abagirane uno musi rero narashatse dukorere ku kintu ko tuzi ko abantu bagira mariage bose baba bakundana antwa bose bagenda bakundanye bipfira iyo vurugu bizirahe ni ikihe kintu kideclencha igasanga ibintu byose biraguye mu mazi ibintu baba barubatse igihe kitari gitoya tugure kamera here kuri uyu mubosi wacu atuma twituba iri twese ngahanya turi abantu turi bwa iri ikibazo muhagaze kuri ikibazo cyiza cyane kandi n'ikibazo gihanze abantu benshi je ndiko ndavyibaza nkoresheje ubwenge bw'iwanje ibiro by'iwanje nibaza ko kenshi iyo abantu babiri bariko barashakana kugira ubaka urugo rwabo hagati muri bo ngira haba harimo umwe ashobora kuba yahenze mugenzi we muhenda ko amukunda kuko ibyo je maze kubona bimwe ni uko kenshi abantu dusa n'abamaze kudeviya iki jambo ry'Imana rivuga ijambo ry'Imana riratwereka neza ko umushinga ntakunda umufasoni wiwe umufasoni nawe akubaha umugabo ariko harabayeho bigaragara ko umenga abafasoni niyo bagomba kwerekana ko bakunda gusumba abagabo donc barempejeje amarori ego ikintu cyo kubaha si kirenga kuko kenshi iyo umugabo ariko aratanga amategeko usanga umugore nawe afise ayandi mategeko nawe ariko aratanga muri ico gihe rero habayemwo buradofere mu rugo biteza guca biyombayomba niko ndavyibaza jewe mu ncamake niko tushiza kuyaga niko tuza gutora solution y'ikibazo turiko we nawe ubusanzwe ubundi
icyambere turabizi twese ko urukundo ruryoshe urukundo ruraryoshe nuko ruri nuko rumeze nkuko bavuze ijambo ry'Imana abakozi b'Imana kandi urukundo ni ingabire utazose umva dutegerezwa kubibamo ukunde upende nawe usipende utayishiye muto rero mfatira ku byo Eric yaje kuvuga ati ahanini ati usanga turengera iki jambo ry'Imana itubwira nivyo kuko jambo ry'Imana mimi nasema ka Biblia ni sutwa Biblia inasema yote na chisigazi ibintu byose tubamo kuri nosi ni Bible umva Biblia ijambo ry'Imana itubwira ati umugabo nkuko yabivuze ati kunda umugore wawe twe tububahe ariko akantu yavuzaho ati ari umugabo ashobora gutanga amategeko atuma akorera ndakansi umviriza umugabo aratanze amategeko ngo umugore akashitanga yande ebaga none yerega mwibike wibutse yuko ndakwibuza simba ko batumishira mu gunyote none Imana yavuze ngo umugabo n'umutwe urugo umugore niki ako kanurera ko n'ubwenge bw'urugo hari umutwe akaba n'ubwenge warabonye umutwe utagira ubwenge urabaho ko kibukiwerewe Erike sindovile umutwe n'ubwenge wowe umugabo urushobora kuba utagira ubwenge zero futi wabwa bwenge nabwo goja he goja kugiti guja ku mutwe ari bisigwa ko umugabo atanze amategeko bivana amategeko yari ngira turaza kubisubira amategeko yari urashaka gutanga amategeko umugore kubera ko ari ubwenge bw'urugo watanze itegeko nk'umutwe umugore nawe n'ubwenge hacaza ngo bwa bwenge bw'ijuru agacavuga ati iri tegeko ndajyanze rero vuga iryo tegeko rero yajyanze umugabo atafise nyene kwa kantu ko gukunda umugore wiwe uko bikwiriye nkuko bisabwa hatajemo kamere y'umuntu avuga ati jewe iwacu twe turi bana ntidukogwa ko iwacu nta mukagasuzuguro k'umugore rero muri ico gihe rero uhora atabatabaye ni ngabo kujya ari ashinga ingo kamengera aziraba iyo mana yo mwijuru abazimu baca bazi ati wa mugabo we kirazira kuganzwa n'umugore utanze itegeko itegenzo kugenda abazimu Rusuferi bamuzi acatse kukumvisha neza yuko ingene umugore akugaye kwa gutanga itegeko akakwibagiza yuko umugore wawe ari ubwenge buza kuhira ico wavuze rero kenshi haca haduka yegeregere manifestation mu rugo je nibanza ko nugeza Ive we nawe ubivuga kwiriganya yego cyane je ngerageje guca hano vuga nti ndabisigura mu bisanzwe abantu baza kubana mu rugo nivyo bakundana barinze biyumvira ko baja gushinga umugambo umwe no vuga baba ari umugambi bafatanije hamwe bavuga batugiye gushinga urugo rumwe ni projet bagize hamwe mico gihe bose baba bakundanye hama nkuko madame Afira ariko arabivuga harabamwo novuga nti harabamwo ivyo byo kutumvikana cyane imbere kibizanamwo ni kuba ko wa mugabo ashobora kuba gwa rukundo gwe yari afise mbere agendera rugabanura ubundi abagore baremanywe urukundo ni na Bibiliya irabivuga Imana iravuga yaravuze ko yataze itegeko ko abagore bategeza kubaha abagabo nabo bagakunda abagore babo no kuvuga ngo Imana yarinze yonyene ivuga iti mukunda abagore banyu kuzi ko abagabo atarukundo bagira abagore nabo mwubaha abagabo banyu kubera ko umugabo niyamara kugukunda akamara kuguha urukundo rwiwe gose ukabona ko atabujyajya burimwo sinibaza ko hari umugore n'umwe atokubaha umugabo no kuvuga yuko abo bitwa ko batubaha abagabo babo biba byavuye ko abagabo batabakunda komeye baba bamaze kubatora mwo akandi kantu ko harimo urukundo rw'ubujyajya mu rugo urashobora kubona ati umuntu naho ariko arazana n'urukundo rw'ubujyajya cyangwa ugashobora gusanga umugabo kenshi avuga ati uriya mugore tugumane kubera twavyaranye mugabo urumva ngo ico gihe nta rukundo rurimo haba hamaze kubamwo bwa bujyajya yamutoyemwo agakosa kamwe hirya no hino kandi abagore kenshi uko baremye arabanza akagendereza akabanza akabirondera kandi amaze kubitora se nibaza kuko urukundo mu mutima iwe ruba rukiriyo uko kubaha mu mutima iwe ntiba bikiriye avuga ati reka ndabikora uko nshaka kose kuko n'ubundi ni yare ariko rero mugabo ndamwunganira hagati aho eri niwe ko muzoganiza ndabumva ariko rero ngaho hagati aho turiko tuvuga kuri kote positif yonyene tugiye turiko tuvuga
ku mugore mbonye umenga duhagarariye ku mugore cyane cyane abagabo urumva turiko abagabo muri uwo mwanya turiko turabafira impamvu ziko turahagarara ku bagore cyane ku bagore pour le moment tuko tuvuga mbwa ku mugore ari positive kuko hariho n'abagore ba nyirankende bakatama n'ikiko impamvu tuko tuvuga ku bagore cyane jewe nibaza uno munsi mu gutangura ikiganiro yatubwiye yuko hariho abantu bariko batogwa ibiziga mu mazu mu bikoni ivyo bintu twese nta numwe atavyumvise ngaha anibaza ko mu gihugu cacu twese nta numwe atumvise ico kibazo cabaye kandi amatwa dusumira ico kibazo kiriko kiva hanini yagihagarara ku bagore turafise n'indi kayabaye mu Kibenga naho nyene ikibazo cagarutse ku mugore ngerageje kwibuka nibaza ko akiri no mu mpimba arashari no mu gasho umva ko ibibazo n'ubundi biguma bigaruka hahandi nico twavuze twashimikiye ku bagore cyane kuko ibibazo biriko bigaruka cyane ku bagore kandi abagore nibo bantu bamara umwanya munini cyane mu rugo bategeza kubazwa n'ivyo bibazo by'urugo vyose muri umwanya yego none tuko tuvuga gatonya umugore ari positive tuko tuvuga umugore ari positive muri negative basi n'ubutameze neza kugira ngo dushobore kuronka tuze kutruva ama solution non seulement ku bagore même no ku bagabo ni etape ku yindi reka tuvuga abagore positive abari negative turabatebako ariko mugabo ngaho aho ndumva ko muri kugerageza kugomba kudefanda baragwanyu ariko mugabo iyo turose umwanya wo kuyaga ibiyago nk'ibi tuba tugomba kugira turabe ko hari ico twokiza mu babiriko birononekara no kuvuga hari ibiye mpora niyumvira nibaza ko mwese nta numwe atabonye abavyeyi mu gihe muba mwarabonye abavyeyi nibaza ko umubano abavyeyi bari bafise murawuzi kandi nibaza ko twebwe dusa n'abasombasombanya imyaka mike tururunganwe rumwe twihaye kuko akarorero ku bavyeyi bacu ingene bubaka nibaza ko ikiringo cy'abavyeyi bacu ntibahukana gose kuko iterambere ntiryari bwaguke je nibaza reko iterambere gihigaye igisirimu ariko harimo babaye muri ba niko zubakwa igisirimu cyo reka turaza kubigaruka ko reka abanze avuge Eric atubwire igisirimu ni cyari bwaguye ntacyo ntibitaho ubu rero igisirimu cyaramaze kugwira haraje amateleviziyo turabaza novela turaraba amandi maseri nyine atwereka iby'inkundo jere nibaza ko mu karangamutima k'igihugu cyacu abavyeyi bacu barubaha naho yakubitwa agafatwa nabi si kuvuga ko batafatwa nabi muhungu arafatwa nabi ariko afira yeje ukivuga bariko ukivuze ngo niko zubakwa n'uyu ni Iveta bivuze Iveta niyo bivuze niko bavuga ngo niko zubakwa wewe rero kuri wewe ubona ko byari byiza ibyari byiza kuko byaratanga indero ariko ubu uja gusanga ibiriko birasambuka byinshi biva mu byo turiko turiga ku nyifato z'abazungu. Okay, Eri ngaha ngiye ndakubajije ikibazo gisanzwe. Iyo umwana akuriye mu rugo rurimo yegeregere nkuko abona bigenda bibyuka bijyama bigirana. Ese uwo mwana akurana indero nziza? Ntaco byica kuri kamere kuri ndero y'umwana muri ico gihe. Uvuze yuko ndabikuye kuri iki wari uri kuravuga uti baratanga indero nziza umugore agakubitwa canke bakabana nabi mugakavuga ati ntahonja nguma ngaha mugabo abana bariko baravyara barabibona donc ntibavuga ntibaza ko exprima ibiriko biraba mugabo baguma ngaha mbega ntaho byoba biriko birazana intambamye ntibyoba biriko biva muri uko kuntu abana bakuze babona ivyo bintu puro mu mabika ugasanga biriko bivyara ibindi bintu ugasanga birafise imizimu yo bavuye sinda bitahura nk'uko kivuze nibaza ko ahanini byo byaravuye kuri stress igihugu nabuze ndagisigura uburyo igihugu cyagiye kira muri situation zigoye hanyuma benshi bazi ko hari abagiye barava mu ntara z'iwabo bakaja mu zindi ntara habayeho rero ibintu byo kurahura ingeso kuko nk'ubu jewe tubazanije ngaha twese turamaze kubyara uwo hagati muri twebwe amaze gufata abana biyo akavuga ati ganda baduze kwa sokuru bagende muri vacances nibaza ko ibyo bitakibaho ariko twe twakuze umuvyeyi vacances igeze akubwira ati Gatumba cyangwa bavukiye ruguru baje kwiga Bujumbura hageze ko amashure bayugara
baje batanga baprogram amanota abana bazamaze gufata imiduga badoga bagatumba rugo yego cyane no kuvuga igendero yo kuziko barayigumana bisigura rero ko hari indero yo kuziko yoba yaramaze gutakara mu karanga k'igihugu cy'u Burundi murakoze umva indero y'ubu ni telenovela niyo bipira mu bisanzwe urugo ruri mu yegerege yaba kuri kote katuyivugire nko muri rusange kugira ngo uri positif uri negatif yitore urugo ruri mu yegerege bizaba bivuye ku mugabo cyangwa se ku mugore abana bategeza kubafekta nyine kuko umwana twe turi ijisho ryabo baraturaba nimba uri umugabo useka ariko uratabuke iminsi yose umwana arakuraba ese ubundi wowe jo uwo mwana ko ariko arakura byakwera utakwiye kusema uzoza kumuga ati mwana wanje utamajoro gute ati papa mzee wewe utahiye rimwe canke mama uzokwama wiruga mu bibare ko imana yakaranye iminsi ifitiye ibice biri bizarre kuko kumwana uko agenda arakura turigisho ryabo tuburero bwabo agenda aravuga ati uzurabere kenshi n'abagore babazazi ko babonye ko bana bakuze aravuga ati ai hati imyaka yo gusarira mperanye ati ubu rero ngira nizinge nekana bavuga ati mutoto wangu nzo mwinde mugivye n'umugore bwa bwenge bw'urugo avuga ati nimba ari 2022 umwana wanje ko yenza kwezi imyaka 10 atangiye kubona vyose arabona ko ngenda amajoro arabona ko nshwana na se arabona ko atamubano pe kigore kiri irresponsable je sais pas wabana umfatwa nyene kavuga ati reka mpindure ubona umugore w'igipfuna wari utatuza amaboko yiwe birivuga aciye bandanyiza kimera gatabe kimera amacupa umwana akavuga ati karaba ivyo kuja ruguru c'est autre chose kuko nivyo yakora avuga nta ndero yo kuziko igihari kuko biragoye kuko ubuzima nko yavuze buragoye n'indero y'ibiragoye ubisanzwe Eric hajya nta mugore yarakwiye kuva mu rugo Eric indero y'abana nyine iva ku bintu byinshi mwabagabo none ndakubaza umugore akwiye kwicara mu rugo niko kazi kiwe akaraba abana akaraba urugo ivy'urugo mugo ivy'urugo utwabijeje abayaye juu ya maisha ngarutse kuri cya kindi je narigeze kwigana n'umwana araza kuturamutsa muhira asanga jewe ndikunda twenga n'abavyeyi araritonda ararira samaza ubayiki ngo ibi bintu ntavyo nzi muhira kubona papa na mama bariko baratwenga ntavyo nzi par contre bafise amafaranga babayeho neza reba bakuri za veringe ndanduma hari abana usanga baravutse bafise amezi bavukiye ko usanga ari muri juin urumva tinane wewe kubera iki DJ ntavyo nzi mwatwe ndutwenga ibibaho kandi ntibarabona ko barashwana siko bashwana bisigura yuko papa wiwe n'umudogiteri docteur nta mwanya afise kuba mu rugo mama wiwe nawe n'ikindi kintu ngo yamariko aragenda aradandaza imana yaramuhezagije amafaranga donc nta mwanya bafise siho bari papa wiwe ajejwe amagara y'abantu kandi ategeza kuba hari mama we nawe yagiye kurondera amafaranga kugira ngo bikunde bafashanye kuye bikunde mube rero uvuga uti ivyo none education ubundi mushaka igende gute ko abana rigwa n'abayaye wowe wavuga uti rero byari bikwiye yuko umugore aguma muhira babwana mukwe batajiri munga patie pesa twicare tumeruku ati umunyu bakubwira ati genda muhira ubirizerege twicare tumeruku turabana kuko abana izo ndiye tuko turondera ko bana tanke jina vyo umugabo wanje yagiye kurondera nanje nagiye kugira ngo bikunde dufashanye babana twabasiga abayaye nibo bana bakozi izo ntore zubahwe sivyo nibo baturereye abana ugize rero marashose ugasanga utunze ibigoryi abana bwe barapfa kuko nta mwanya dufise mama ni ministre papa ni je sais pas quoi mugabo nibaza yuko niba biruko turamaze kubona ubunye kujya hanze babaho niba ufise amafaranga iswi ya pamo yuko bashira ku ahantu bakurabira abana neza nivyo nagenda kubwira erega abayafise babarunka ama interne zumva umwana ngo yiga Nairobi cyane muri creche yamvuga babatoya bakiri mu mantuze bakabarungika mu creche uwo mukozi nawe bazohurira azokorera na mu mwana kumusaba kiyoganiza kugira agiye muri creche
sivyo abo si bose bafise ubwo burenganzira bwo kuja mu creche abo n'abaguza tunga sivyo babatwara muri creche agakura aba muri creche akava muri creche akaja muri internat za Nairobi USA icitwa umuvyeyi ntacazi convention umuvyeyi ntayazi umwana ronka education ashatse bayurihanti jinde mu office niyo barabara Okay, ivyo we nawe guys wumva bigenda gute byo babiva kuri ico kintu cuko tutacubaka batacubaka nk'uko abavyeyi bacu bubaka wobona yuko iyo abavyari bigenda nk'uko abavyeyi kera byagenda uranziga madame je nibaza ko abavyeyi bo mu miseze nabo nyene suko bari babuze ibyo bapfa nabo hagati yabo bari babifise byinshi cyane bapfa barashobora gushwana nabone mugabo bigaherera mu nzu abuno munsi sinzi ko ari aya mateleviziyo twaronse menshi n'amaradiyo donc twaronse amarezo sosiyo ashobora guca adushirira ivy'iwacu ahabona ubundi ibi bintu ego vyarabaho mugabo ntitwabimenya hama kinyana akabwiye ntidari niko zubakwa umugore ashobora gukubitwa akaguma mu nzu akazoborera mu nzu no kuvuga ntavuge avuga ati nina bivuga barantwenga nina genda no muhiri wacu bakaza kuntura ibara riraguye akemera gukubitirwa mu cumba hariya ntaseruke ngo aje no hanze gutya ngo ababona n'umwana mu nzu ntamenye ko mama yakubiswe agakubitwa karirira hariya mu cumba bigaherangirira hariya akagaruka yihanaguye n'umwana ntamenye nico bagize donc naho baherere bavuga bati niko zubako kubera yarakubiswe no mu mutima haraboze muga ntashobora gusora icimvira ashaka kibwira umuntu uno munsi rero nibi tubona kubera ko baronse aho bavugira kubera ko baronse aho biyagurira ngo bagire nibi tubona rero uzobona ishavu kugura ryamaze kuba ryinshi rica donc Eric avuga ati ryari banga we nawe uvuga yuko vyategezwa kuguma uko nyene kuko urumva hariho ibintu vya kera biri vyiza dukwiye kurabira ko hariho n'ibindi nibaza ko bitari vyiza ko twari dukwiye kubandaniriza mumbabarire ivyo dutandukaniza ivyo vyiza n'ivyo bibi oya just vyiza ibintu vyo muri nk'ibi yarari karavuga byo kuduga kurungika abana kugumana indero ku ziko kugira n'ibintu vyiza ivyo bavuze iyo ndero ya kera yiki yavuze niyo gukubitwa bakakuboriza ibigufa ugahora zaniko zubako si bose kuri ico sindagishigikira ko umuntu akubitirwa mu nzu gwahore barakubitwa ukagukubita ugahora cyangwa ukaba urugo rubi ukagwihanganiriramo ivyo rero nivyo vyiza vy'urugo rwa kera nivyo vyiza uriko uravuga vy'urugo rwa kera rwababarira indani rukubaka tu nanje rero nico narindi ko ndabaza ko arico cari gikwiye kubanda donc ariko karorero keza twari dukwiye kuguma na bibiri ravuga ijambo urungamwe ku rundi ico wose ico utanga no kuvuga karagaciyemo ndiko ndavuga ni barakubitwa bakarikabibanga ivyo byari vyiza vy'urugo no byari ibanga ry'urugo kuri ibanga ry'urugo ririmo ibintu byinshi ni kuvuga iyo umaze gufata ikintu cyo mu nzu ukagisohora hanze uba wamaze kwiyandagaza kwibarabara hanyuma mu gihe ushoboye kuguma iryo banga byaha abana kuguma mu mutekano ntibamenye ko mu nzu hari imijyano kuko abakeye barayamaze bavuga ngo ntazibara zidakubitana amahembe ni ukuvuga bajya baciye ujya mu mugani bari bazi ko bibaho ntidushobora kuba tubana mu nzu ngo ture ibiduteranya ibiduteranya biba byinshi n'uwo muvukana murasanga mushwana n'ibisanzwe nka umuntu mwahuye mukuze rero jewe iyo turiko turagendera ikiganiro ngiki mba ngomba ko tuyaga kugira ture solution hanyuma iyo solution turonse ishobore kuzofasha abandi no kuvuga impamvu twahagarara ku vya kera no kuvuga ugiye kubiraba abavyeyi ba kera naho bicaye ubu afise ikibazo kiguma mu mutima mu maso iwe nikiboneka rero twebwe ururungano rw'iwacu dufise ibidusamaza vyinshi turiko turiga urabona nk'ubu kera igituma atamijyano yabamwo nta mateleviziyo yari ahari ntiwiga ngo urabe ngo umenye ngo wafira ngo umugabo wiwe yamuguriye agahuzu keza hanyuma ngo uce ugenda kwa Pascal ubwira muka Pascal ati je mugabo yanguriye agahuzu keza
iyi modeli nayishimye kandi hari umuteri mwiza muri bira yishona ngo ucugenda ucubwira umugabo tutangura iyi n'umunsi duteka ngo bishe ntarose n'amahotse ibyo rero byaba ari banga kuko icagaragaza ibyo bintu ngo kibivugure nta cari kihari ariko n'umunsi tubayeho mu kwigana hanyuma ntidufate imyanya ikwiye umugabo kenshi niwe akunda kurondera kuko uburyo bw'umugabo busumba uburyo bw'umudamu byarahindutse byarahindutse ubu barondera bose yego aho ko abana basigaye birirwa mugabo amahera y'abadamu tuzi ko adakora mu Burundi amahera y'umugore ntabwo ntaza mu hari uranshokoje ngira mvuge hafi yo koza amahera tuyatwara gafi jemwe urambona akora amahera y'abagore arakora Eric yakuducokotse amahera y'abagore nakora arakora amahera gusa yacu areka gusuma watangira asiyo amahera amaze kwinjira mu rugo yose abaraye urugo mama nagira ngo amahera mumaze kuba mu bana yategezwa kuba yamwese normalement mvuga ko rusuferi nawe yadasinziriye ameze uko benshi bibaniye uko nyine kila mtu na byake content yakuwa ariko amahera y'abagore ukuntu akora abagabo ntibabone ko akora niko reko mwe mukora ibigaragara mwe muratangira siyo ikintu kigaragara murariha inzu nikigaragara murariha minerval nikigaragara abagore nabo kenshi barari usanga ko bariha abakozi usanga bariko bambika abana sivyo benshi kandi twa tutaboneka naka yavyaye ntakugore abonye agashatsi k'umugabo yaguze umugore yiyambitse ntiyakugoye urutubura udushati nufakira muzuri sana kiriti ndamugereza gose ukigenda ukaguruturu ukampereza sivyo abaranga bo bashajije muramaze kwibona abadamu bicaye mu kabari sivyo baguma basoma baguma bahamagara uturato twabana ugasanga ibihumbi ijana bereye mu birato vy'abana arabonye agahuzu kararenganye bijya navyo hari abavuga yuko biri mu bisubiza inyuma urugo kuko urumva abagore baguma bagura ibintu batateguye none igituma ni kwa kuntu ucona ko hariho kutaganira nta kiganiro ge kandi kutavuga n'iryo soko ry'amazimwe ayo mazimwe yamaze kuza abagabo n'abagore ntibigira bacudika ngo baganire kira mutu kibyaki binaho wabitu afete rero habamwo guhishanya nico mbona kiriko kiratera ibibazo byinshi mu bisanzwe abantu iyo bamaze kunga umugambi umwe wo kuja kubana mu rugo bategereza ko ibi byinjira mu rugo byose bicara hamwe umwe akavuga ati ninjije iki mu rugo n'undi ninjije iki mu rugo bagaca bishira hamwe hama bakaza gutorera umugambi hamwe w'ico kintu cyo kizoja gukora mw'ico gihe nibaza yuko atamujyana woshobora kuba hagati yabo kubera habayeho umwumvikano ikiriko kiravyicareho niki umugabo kubera ko jewe nkorera amafaranga menshi ndi umugabo kubera kuri ya mugore yirirwa yicaye mu iratakaza afise nca ngenda kwicarana nabo nshaka nkicarana n'abagore beza bisize neza umugabo akibagira ko bari abagore bisize neza bafise ababasize nawe uriya gwiwe iyo yari kumusiga neza hari naho yari gusanga asumvye ubwiza bajyanye naho biriko birapfira uwo mwanya rero umugore acatangura ntashobora kuba hanezerewe kubera ko yamaze gusuzugurwa ivyo mu rugo ntibikiza ngo abibone ntashobora kuba hanezerewe ni nk'uko n'umugore ashobora kuba nawe nyene akorera ayo mafaranga menshi na wene ugasanga ahubwo aho kubandanya kubaha mu rugo nawe asigaye asuzugura urugo asigaye abona ko wa mugore we nyine atacashoboye atacafise atanakimwe amaze kubera ko yamaze kumusumbya umushahara niyo ibintu bitariko biragenda neza mu rugo nikosa ryande hari igihe uko bigenda kose amakosa ashobora kuba ku mugabo arashobora kuba n'amakosa ku kote zose donc bategeza kwicara hamwe bakabiganira mugabo ategeza hama harimwo kavyonzi amarumwe rero mu gihe wa mutwe rero na bwa bwenge bitaciye bija hamwe ngo bimenye ko biri umwe mwavuga ngo ndumugabo ndi ngo ndumugore wakwenda wapi udura ni umuntu apfuye umugabo mwe mwavuye mwipfu twe tuva mwigufa ryayo turi imbiri kandi mwe murakomeye twereka gukomera gute deja twari mwe musinziriye sase Imana yabanje kubasinzira mu gatari umuntu agira avuga ati ngo yabanje kubasinziriza kugira ngo twe tubiho isigara ngo bize ubwenge bwose yabonye ati jenga barema bakanone ati
kuri kitaturembye mwe mukanura ati reka manda guhwamike mugabo iya keke shoze reka ivane ikajya n'akantu imana yatwonze rero nico gituma ariko umugore aratebwa umugabo adatinya umugore cyangwa mwubahe arige nibaza muko ari mu bujuju nico gituma ariko aranga ivyo bintu byose mwumva ngo ko baricana abari mu cya kintu akantu wavutwa kandi jewe sinakunzwe rero umugore adakunzwe uramubona cyo manifesta yego umugore amaze gusuzugwa mu rugo ca manifesta kuko manifesta rero ikumwe kuko aba bashingane burya n'intore aba barashobora kugenda bagakata amazero ya gatandatu bakihurana bambahuye n'iyo hanyuma akitahira firabira Deniza wiwe yiba Fabiola mugabo twega abadamu iyo agiye gukata amazero ya gatandatu agahura n'abayisa kugira ngo azosubire gutaha kwa Nuzinya wiwe Petero ni ngorane aca herayo don kubera yuko twe tugizwe n'amajambo abagano bagizwe n'amaso rero mu gihe ajyamajambo meza w'umugore twe kuyamubwira mu mishamirano bimwe twa kuko umugore mumaze kubana harabamwo kumenyerana cyane kakantu katumye turishanya dukundanye kaya kantu rero abazungu nabo bivuga neza d'après les recherches bavuga ati ngo urukundo kheye umwe kheye razugwa rego rumwe gwa ndimbo ya diwa dufise love connection iyo love connection na miza tandatu wawundi yasamuye tuvuga ati shu arasamuye amira tandatu aheze mce mutangwa ibintu byo gukekana akubazi yuru gatangura kubesha kuko gwa rukundo rwatitutse kuko n'abafaransa bavuga ngo la familiarité engendre le mépris sivyo kora kujya ngo kumenyerana misi yose murabana kuri kare mwareshanya sheri umwe wese ataha umwe wese yaratavye ari biryoshe bigahereriyo hinge rero mubane aca haza ya mico avuga hinge rero umugabo n'umugore babane umwe n'umunyamwaro undi n'umunyengagara sivyo twebwe n'umunyakarusi undi n'umunyamakamba ya mico na yande ubwo ntuzi ko yakuza abona kwase biriko baragwana uwo mukobwa ntuzi ingene yabaye uwo mungu ntuzi ingene bamagaca bamwe kwizerana abantu babiri mutazi nanye mukora gwa rukundo ruriyo tutarukwepa murakundanye mugaca mubana mumaze kubana ndakunda umugabo umwe yavuze kuri mariage ajya ko barahiza pati ati pati mbere yuko je ndahira mwanze mumbabare mwanze mundeke je uko Yesu yavuze ati ngo ndi muri mwebwe natwe tukaba muri we rero umbabarira kandi wadusavye gukunda abagore bacu no kwabonye ko atarukundo tugira umbabarira uneri teka rero kuri muri jewe woka ufise urukundo ruri khayeri kandi ukaba muri uduna bari uwo mugore wanje umukundire muri jewe ariko mugabo ico kintu mukigarutse ko bugira kabiri ndashobora kugisigura muvuze ko abagabo batarukundo bafise ama muri ko murabesha ndakwereka ibigaragaza ko abagabo bafise urukundo hari abarufise ndiko ndabikubwira na Bibiliya dufatire kuri fondation y'ijambo ry'Imana musabwa kudukunda bigaragaza kuko nimba Adamu Imana yabanje kumusinziriza nkuko mwabivuze ikakura mu rubavu ikaruremamo umuntu no kuvuga imukanguye abonye Eva yaratwenze bisigura yu yararyohewe arapugishwa acatangura no kuvuga mu ndimi zitumvikana yarabonye ikintu gishasha kandi aragikunza yari kumwe n'ibikoko yari kumwe n'ikindi yari bwaye bitwengere yari bwarohe ikintu akunda ico ni kigaragaza ko muri Adamu hari mu rukundo ikindi kigira kabiri kigaragaza ko umugabo urukundo aruvukana nuko Eva amaze gukora icyaha Imana iha amategeko yahaye Adamu iramubwira ati iki cyamwa ntuzukije bisigura ko Adamu yaragerageje kwigisha Eva ati iki cyamwa ntuzukije Imana yaratubujije ariko amaze guhendwa n'inzoka kuko barumva yari yamutahe gatoye iyo gumana na hagati yaho hagati yaho turamenya uwataye uwundi turamenya ko ari Eva yagereye oya Adamu siho yari kuko yari yagiye asanze Eva yakiriye cacama oya none bari bafise jardin yego ugiye kubiraba Eva ariko aratembera mu itongo ryo muri Eden ahura n'inzoka Narege wari inzoka hanyuma ahuye n'inzoka mwebwe muri protection yacu tugiye kure tugomba kugira iyo muri mande yacu ntaho tuja oya aho ugomba kwidefanda gusa yaragereye agenda gutembera
no kuvuga amaze kunyerera amaze kugicama ko hariho condition ko yagiye acamwe ategezwa gukora Adamu yemeye kwiyahura ivyo ntavyo bavuga muri Bible yari kwiyahura nuko yemeye kurya nawe kugira abapfane Ai, ivyo nibishashe ivyo nakiri icamwa kiraryoshe akonya n'akandi kantu Adamu niwe yari condition yo kutajya kijya camwa akiriye ko ategerezwa kubera urukundo rw'umugabo kubera urukundo ruri mu mutima acemera gupfana n'umugore yemera gupfana n'umugabo ngiranye Imana nako reke hageze ko Imana iza kumubaza yaciye amuburanya Jean yaciye avuga ati n'umugore yamenze none niba yari yashatse kwiyahura ni ubwenge bw'isi buri ngaho niba udashobora kwinjira mugabo yaciye yereka Imana ahantu hari urubanza ariko aradefanda rero ibyaha by'abagabo turabyasa ivyo bintu sivyo kubera yuko Adamu yari yagiye ahantu ati sanga umugore fye nkuru yahejeje kugicama icamwa yahejeje ati nari Imana yamubakije amenga Imana yabaje Adamu wari he oya yamubajije ati ico wakoze ni ngo numugore yamenze wari he hanyuma akajambo wari he kumenga wari he ubundi nawe avuga ati n'inzoka yamenze mugabo urumva yemeye ko bapfana oya just ni so urumva ni Eric urukundo rw'abagabo sivyo turemera nivyo Imana yabasabye Bibiliya ntihe kunda umugore kwera iki wasavye mwe mudukunda mutwe tubahe gukora Imana irazi ko mutubaha namwe irazi ko mudakunda irazi ko ibizi ko ari n'amakiproko oya ico kintu kiragaragara Imana irazi yuko urukundo rwawe we Eric ushobora no musi kwa rukunda jewe mugabo ejo mu gatondo kubera uri ku kazi ugacura nafira mugaca munyerera gatowe ni nko kwa Adamu na Eva niko vyagenze hanyuma mwico gihe maze kumenya yuko wanyereranya nafira mu mutima wanje ntiyabakirimwe kukubaha cyane kuba mvuga n'umundi nico kimwe naho no bikora ni aho sindahinjira gose yego nuko nzi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo byose biri kwisi muravyemere turabirekure ariko si byose bidufitiye ikimazi ivyo rero bitadufitiye ikimazi no kuvuga na journalist ivyo bitadufitiye ikimazi nivyo rero biko biratuma ingo zitituka ivyo bitadufitiye nibyo urumva nivyo baha umwanya munini ivyo bitagira umumaro uno musi nivyo bihabwa ikibanza kirekire cyane kubera yuko iraba kenshi Eric umuntu w'umugabo tuvugisha ukuri sivyo twagerageje gucida n'ibyo kugira ngo batwumve turabizi neza ko umugabo n'umugore hajya nuko bijya bintu byuko tutangana byo bintu hari igihe ntavyemera neza gatoye ko tumize uko umwe n'umutwe undi n'ubwenge n'abantu nimagiriranire mu kuzimu mwapfuye hajayo bashirayo umuntu aciki twe turi gufa sivyo ngaho usigaranye jewe mboze mu kuzimu nciki gufa ni gufa ama hejuru haja kwivu ntibitandukanye ivyo bintu abagabo nivu twe turamagufa twavuye muri bo uzura bari gufa urumva uri gumayo ribashira naho uja mu kuzimu zevyo bintu mugwa muri kumwe wowe urapfuka ja mu kuzimu hasigara yiki igufashe hanyuma hejuru abari hivu muraherekerana no mu rupfu murajana bisigura yuko abo bantu barangana no mu rupfu nubwo mugenda urapfuka kigufa hariya mu kuzimu ivu rikaguma ko hejuru ivu riguma hejuru sivyo igufa birambatana rero bisigura yuko mugiye mu rugo Eric mwe muzira abagabo rego urukundo Imana yabasavye mu mudukunde muca mukunda rero benshi muca mukunda kandi wayivuze neza avuze yuko mwe mukunda Imana yabaye urukundo ega ni reality rero urukundo rwabo byarabananiye ku consensus ni barujera ni gwishi muri botelma bagatubaza sanza ahuye na mahweniye ni mwiriwe yakubita ikorose gora na Fabiola ati sava toi chérie yakubita indi korosi rero wa mugora ashaka gukundwa wenyine kubera kwa kubaha amaze kumenya yuko umugabo w'urukundo rw'irero afise umutima waguse nk'uwinka reka tugende yafitiye umutima waguse nk'uw'Imana sivyo garuke umugore acashavura ati rwa rukundo Imana mutu bacengwa nkundi uko umwengu urukundo rwe ruragutse
twamaze gusanza wamaze gusanzara oya ntibigikunda ko ndamwubaka ca cubahiro rero umugore atari imana yo mwijoro yururutse none gafi yamaze kumenya ko umugabo we yamaze gucimba izero kubita amacerere y'imbuzi arababara ari wa mugore twakajambo twavuga keza w'umwubatsi w'ubwenge bw'urugo aricara akavyicarira ko akarira abana mugabo ababaye bigaca byaduka ari ntihandi umugabo atashe hagaca hazana ya mico tutazi ngene umuntu yarezwe yakuze hari abagore usanga bashavuye baguma bavyimvye batavuga aba bagabo izi ntore zacu nazo nabana beza basi kuko muri yo buzu urukundo reka ntiyabeshe aba akeneye gukundwa marwi ivyaha vyiwe byose akeneye kubahwa ariko mugabo tugende rero agacataha agacisanga bumeze uko washavuye nturi kuramwakira bo wewe icaha yagukoreye nta buremerezi akibonamo wowe waguma niganira kubona cacubahiro akibagira ko cacubahiro nawe yacishe rero agacaduka rero yegere umugore aguma ashavuye unakeneye umutwengera arose umwana w'abakobwa hiyo nyuma hweni yakamwagaza mu bwonko bona na sepa ariko mugabo muri uwo mwanya wa mugabo atari byo kuko umuntu wese afise ikimugera kiba mu mutima iwe cewe iby'imwe tubishire ku ruhande turabigaruka ko mu nyuma twinjire mu by'umubiri nimba twemeranya ko kera mu mico ya kera habamwo gushinga icumu mu rugo rw'uwundi mugabo nibaza ko histoire y'u Burundi warayize umugabo yagendana ikimito rero cari identité yiwe yarashobora kugishinga ku rugo rw'uwundi mugabo kandi uwo mugabo waje taramenya ati ikimito nico kwa Faraswa yagendeye mu rugo iwanje kora amategeko y'ubuzima tubayemwo reka nirenganire nigire ntibyasigura ko muri ico gihe umugabo azoreka kubaha umugore wiwe cyangwa ngo umugore ngo areke kubaha umugabo wiwe Eric donc akarorero keza uri kuravuga ko tworabira ko kakera no twemere banabwiye ntishinga twemere rero bashinga amacu twebwe abakozi b'Imana nukuvuga yuko no munsi kwa Ivete ugeneyo hanyuma ejo atogusange kwa Avia asanzwe oya siko nagombye kukivuga nariko ndabumvisha ntimugifate nk'urufatiro kuko nibyo bindi ndavuga yuko Petetre kuva kera si ibintu byose byari bimeze neza hariho uburorero bwiza dukwiye kugumana hariho nabo nka kujya bavuga ngo batera intobo ugasanga umwana waravyaye abana batanu bose muravukana n'abasobukwe urumva wowe ukitwa ngo umugabo ngaho urafise umugore uko duhora tuvyumva ugasanga uwo mugabo Petetre ntiyaravyara cyane ntiyarakomeje ntiyaragize mugabo kubera yuko yategerezwa kuguma muri urwo rugo bagaca usanga bavuga bati naje kwa bofre wiwe no kuvuga kwa muramu we canke sebukwaza umuvyarira ugasanga wowe witwura umugabo abana bakwita papa muvukana bose none eske ivyo bintu vya vrai nivyo twari dukwiye kugumamo canke vyari bikwiye guhinduka bene ivyo tukaraba ingeso nziza twofata za kera izimbi tukaziheba guhinduka imbere kareka kwishura ivyo nyene ivy'imico ya kera sivyo birabifisemo uruhara kuko baguma bashaka ko vya bintu vya kera bari ivyo tugumamo oya navuze ko mwagombye guhagarara ku mwanya munini musigura yuko abagabo igituma abagore baje hanze biva ku mugabo ego vraiment kenshi vrai ariko mugabo mugi utazanye nyirankende igituma aba ingo ziriko zirasambuka novuga nti ingo satara zisambura zitarubaka no kuvuga umukobwa aje kurongorwa amaze kubonana n'abagabo barenga 200 hari abagenda ari amasugi ni bake hanyuma ugasanga umugabo nawe nyene agiye kurongora amaze guhonja imponjo nyinshi no kuvuga hatabayemwo n'Imana ingo zitegereza gusambuka hanyuma uyu mushinwa nawe yarabyongerereje yacazana uburyo bwa none ama WhatsApp n'uwo mwiganye mu Kirundo ukajima kamba akorokeye ku murongo aca kubona gatatu urutu tuntu uratwibuka tumwe twakera mugaca mwiga ngene musubira kuronderana no kuvuga ni wacava imyikekano mu rugo ugasanga ingo ziriko zirasambuka no niyo myikekano ni cakindi nyene sivyo ko uza amashingano yawe Eric uri umuntu w'umugabo urafise amashingano yiwawe sivyo mu bisanzwe ikibabaje ubu kare yari infidelite ituma abantu bahukana rero infidelite
abantu baramaze kwimenyera kwinomariza ku rwego rwo hejuru ku buryo ivyo tagaciro bigifise ku buryo naho umuntu yovuga ngo yavanye n'umugabo cyangwa n'umugore kubera yamuvanze baragutwenga bagaje no gutwenga pe ngo ndavanye n'umugabo ngo muri senkende ahura n'uyu ndagiye oya ubona ko ari bisanzwe umugabo mubi n'udasuma uravyumva umugabo mubi udasuma yagusumiye ukarya ntuzobura ugutera kagashambara ngo wambare abana bariye urumva urashobora kungira imbabazi ukavuga uti shafira muriro ati akera ndagufuka agashambara wambaye urumva yabivuze urumva umwacagenda ubundi nakacagenda kubera mikoro make abagabo usanga baba bafise abagore nabo bafise amabezo menshi kuko afira kuja muri saro ashobora kuba akoresha ibihumbi 100 ako nakarero k'ubukenya nindi kumugwiza atunga nawe ko tuzi umenga abagwiza atunga nabo nyine biraparangana bakabije afata ivyo kumugwiza atunga nawe none nk'umudamu ufata umugwiza atunga umukobwa aricaye mu nzu ameze uku bimwe navuga kare akaza afise nako kuraba abana yemwe kuko umuntu yiyemera afise ifaranga umugore we nasohoka mu nzu avuga ati ugiye gukora unende wapi ndi gusigira abana banje abaya icaraho ninataha nda nk'ikigore ciza kinwenge bazi gutahuka kigwa n'ipusi n'imbwa utunze mu nzu urugo n'umugabo ukinjira mu rugo kumva imbwa ziko zirakuga kandi ufise byose kandi ufise byose kubera ko umugore yaramaze kugenda ubwo nawe yibereye i Dubai yagiye kurangura imvutano kugira ngo kawaida wana tajiri imana igwa amafaranga umugore aricara akaraba abana bikaryoha ugataha ukabona ikigore ciza kikwake kari busheri biracicaye mu nzu kigurira irabasha ati ikigore ciza kari busheri mwiza uzi gutaha umugore si yari ari ku kazi kandi usanga kandi gatipe ko munyakaisa mugabo rero sasa kaya gatipe rakaza kubereye ko rero amajambo meza yarabuzwe umugabo nta mwanya gifise nawe ahubwo nakageso ari akageso ari imviriza sinavyanse hari umuntu usanga afise akageso hakaba n'abandi ringeso yigwa akavuga ati jewe mfise umugabo antrompa ntangeso ushobora kwigusha urayiga kandi uyizi kuze ntunayiva bisigura ko biva mu ashovuga ati jewe mfise umugabo antrompa dufatira kwa tajiri watajiri sava dufate umutajiri fise vyose ariko umugabo wanje arakuze gucimba amazero kabisa ewo ararengeje muriwe kamubabaza agacavuga ati amafaranga akayicara mugabo gwa rukundo rwatitutse amajambo meza nta kironka agacahura n'akana rero gatoto kadunia agacaza kumwagaza mu bwonko bibi dufashe nk'abagabo bashigirwa anaenda samayi dufashe nk'abagabo bashigirwa n'ibibazo nk'ibyo ayo majambo yo bameze gute twasheri jote muri mwiza shu ndi bamubwira kare y'amajambo ya kera neza kumva umugabo ko nakubwira ngo uraberewe mugabo mu rubanza ukumva umugabo inyuma yagize amata uzi ukuntu wiciza uwamwazananye nta kintu kimwe yigeza ahubwo yariko aragutuka mbona nk'ivyo nuko urisiga uko wisiga gukore kumwe kuyigira belle pour lui ariko yaresi arijimye mugaga cyabona ikindi kigore gisokorotse urujya rugore ngene rusa nawe wiwe nawe ko mukwega amashati aho rikiza iyi game bayameniye namunaga none Eve ikindi kintu nje twagumye tuvugira ku bagabo mbaze Eric Gaton turamaze kubona yuko nkuko yarari karabivuga abana barekwa n'abayaya canke n'iki mugabo ubundi bavuga ngo umugore ni maboko igihumbi sivyo biragoye mugabo niyo devoir d'office niko ndavyumvira w'umunyafrika surtout sinzi ni ibi bintu by'uko abagore abadamu usigaye usanga nuwo muri genre muri bar de lundi à dimanche stress ni ibituma ugasanga umwana wawe umisi yose muragiye mwese n'umubebe niki murasize muragiye ntiwanaravye ninda musigaraniye nindagizene urabikoze birabaye akamenyero ashike ivyo bintu vraiment nibirimwe mu bintu byo babituma ingo nazo nyene ziriko bitariko biragenda neza mu rukundo ukiri ngaha nyene reka ngirageze ku kwishura igituma abo bagore no musi basanga mu bare hirya no hino hatandukanye ndakikubarire uno musi umugabo yatonze ku kazi yagiye saa 12:02 ni kuwa mbere
gushika ku wundi wa mbere ataha saa 9 y'ijoro saa 7 y'ijoro wa mugore wiwe urumva yamasanga asinziriye mu nzu imisi yose ega ivyo biremwa navyo nyene birakeneye kuja habona bigatwenga uyu mugabo yategereza kuvuga ati basi reka mfate rimwe mu ndwi umufasoni ndamutembereze twicarane gato dutwenge mugabo urumva kubera ko agenda gutwengana n'abandi bandi hariya gacata haya amasaha bigateba bikaba byinshi imisi myinshi wa mugore ateba akabikamurambira akafata ingingo n'bati ndeka ngenda habona ngenda kwicara nje muri cirque nje kwicara n'abandi nje gutwenga kwaje kwaje sinzi yagenze hamari hagira ho ndahanyanyuwa ega nivyo naho biriko birahera ntimwibaze ngo nahandi hama ikindi kiriko kirica ingo n'imiryango cuno munsi umugabo n'umugore barubakana bakundana gaca usanga umugabo azanyemwo ngo ivy'abantu biwabo ukama misi yose abantu biwabo abantu ukama stress z'abantu biwabo bikoreye ku mutwe misi yose mugabo abagore abiwanyu bazi nabo ego urumva kumenga ingo nyinshi zirimwe ugaca usanga ngo muri runo rugo ngo mama wiwe ni waje gutanga amategeko ngo mushiki we ngaha muri rugo ngo ni watanga amategeko none uwo mugore amaziki rego uwo mugore nta gaciro muzoba mumuhaye uwo mugore nta jambo azoba gifise na rimwe muri urwo rugo umusanzwe ni nk'umwana atunzwe mu bandi urugo nakaje urumva inabukwe yaje gutanga amategeko umwana wanje iki yaje gutanga amategeko inabukwe umukozi niwe amuha amategeko gukora ikigira guke genda aha urumva nta jambo nari mu gifise muri gwa rugo hama kandi umuntu yategereza kubahiriza urwo rugo ninde ni wa mushinga ntahe niwe ategereza kubahiriza umufasoni wiwe niwe ategereza gutandukanya abantu akavuga ati mama wanje ikibanza ciwe niki inya umufasoni wanje ikibanza ciwe niki inya mushiki wanje ikibanza ciwe niki inya nukuri ko Imana abantu bazobaho bakundana mu gihe habaye kumwereka kumuha agaciro kumwereka icari mu rugo umugabo kumara kumurerera kwabo bantu bose umwe wese azamuha amategeko uwundi azamucira kuwundi azamuhonyorako ari revolt ni wa mutwe rero ako nakarorero kari mu burorero bwinshi bisigura ko hariho n'umugabo agowayo ibyo bibazo bifise adafise abavyeyi no kuzamurarongora abashiki biwe batinjira mu rugo iwe mugabo ugasanga ivyo bibazo mu rugo biriyo nze barongora ibinege nico gituma rero ubu turi ngaha Jesse ninga kugira ndefanda abagabo ndinga kugira tutore inyishu y'ingo n'imiryango bifoko tubanza tumenye la cause ama dutore amasolution bisigura ko rero ikintu kiriko kirica ingo nyinshi muri no minsi nama ndiko natakarorero kuri Louis Mars kuko ni abagore birekura ntaho ndabona umugore asohotse Louis Mars ngo agiye ari umwe uza gusanga ari ibice abagore barenga 200 abagiye kuvuga 30 abagiye kugiranira inama muri abagore harimo ababa barawukanye muri abagore abarimo abagore b'ingare baganza abagabo muri abagore harimo abagore urumva bisigura ko wewe ugiye ufise umutima wuhura umugore ubaguyemwo barakonona ugacafura aba politike ugenda kubaninga mu mazu umunsi umwe mu mwaka none ugasanga umunsi umwe mu mwaka uratuma umuntu aca yasamba uruguye ni ukuvuga hajya igihe Louis Mars yagaragaje ibintu byari binyegeye ni ukuvuga abagore baza bafise amasosiyasiyo bahurikiyemo ni ukuvuga usanze rero kijya kwigicakora gucakoranya bari ingorane wowe rero kubwo uvuga uti Louis Mars yari kwiye kuva Burundi igahebwa nayemera Eric Louis Mars ituma bakajagari mu ngo oya ni akajagari gahe mugabo uremera yuko Louis Mars shaka kubiri wari nk'umugore arushe aronyeraho nibimwungura ubwonko akavuga ati bakamuga ati burya jewe ibi byarambaye nayo nk'imyaka n'imyaka naciya kugira ngo urugo rwanje rukire kera utsero wimase mu bisango byo kera kujera wasanze yica turego turayaga wewe ugira uje kurongorwa warigeze uca kuri banyogosenge baraje baragutekera reka nagusubire nk'ibintu mama yambariye nasenge mangana ikangerageze ndayivuge muvugo mbabara amatwi ati wa mukoni sangwa ati uroye ngo wayiti Burundi arambwira ikintu ari ikintu ashamba kiva gute mukingo ndakongora ucu nsiguri barabyumva muri miko mukingo kizavuga ngo iki no kumenya ihuriraje mu rugo urakoze
ari kukivuga ashobora kuba gisiguye nabi kugira ngo ati mwana wanje ati umenye ikikujanye mu rugo ndakivuga uko je cyarariye kuvuga ivuge mu gifaransa bazi oya naho nyene byose Igiswahili basi umenye ikikujanye mu rugo ugiye kubaka ico kintu kikujanye mu rugo rero sinze numve gwaserera yacu nze numve gwaserera y'ibindi numve mwasekuranye mu bindi bintu mugasinze numve gwaserera y'icakujanye mu rugo cyakunaniye ikubereye ngupereye ko kitabaho kiya kintu cyamaho nta oya ibaho icyo cyakujanye mu rugo nta oya ukubitwa ni ego muri mu mishamira mutumvikana arinze yubahuka akavuga ati cyakuze we wanza aha ndakaravuga ngo wanzanye akavuga ati we wanzanye shakuwa ufise igipfupfuri wakubiswe ya mico twavuga ni ego aho hari ibintu zo uri kurakingira mu rugo muze mupfa ikindi kuko agasuzuguro umugabo yibonamo mu gihe abwiye umugore ati ye wanzanye ngo ahana wewe ntavuga wanzanye ahubwo wewe ni uri wanzanye mu ncamake utarinze guca kure bisigura ngo urugo rusambukira ku buriri sivyo rero ubwo buriri aragwamagate mupfasi ngo hano wana ukavuga ati abagore turafise udukapisi nye murabizi ndarushe nta mwanya afise canke mwashavuriraniye ubwo aba bagabo nabo barafise ukuntu beraye bivuze ko afise urukundo rwinshi rubagora kujera rero umugore afise ivyo mubakiye ko afise umugabo afise urukundo rwinshi azi kurusanzaza akumva nta kimushaka uyu nawe ico kintu cyo kudashaka ntaco yumva avuga ati ndagushaka mu buriri icyakuzanye uragikora rero iyo chance aba bagabo hajya ahantu biba byase kabisa avuga ati acabona ko agasuzuguro induru ziba zitanguye abona ko agasuzuguro je mama mbwiye ati uzowitonda utuka umugabo umutuka ivyo ushaka byose ufata uvuge ko ari imbwa ibitutsi bitabaho mugabo je kumutuka agaca yubaka akavuga ati wanza aha wa mugo aha hamugaca ugaca ubikora bya bitutsi byose bamutuka bya bitutsi byose bamutuka ntabona agaciro kavyo ko acavuga ati cari gishavuye n'umusazi muguhirahira uyu mutuke hanyuma aca kubwira ati ngo uvuga ati jewe bwa mutuka acavuga ati yeri mandimbwa bisanzwe naho nta ikiganiro cari gihagaze nticaye uri gufata umwanya muremure no kuvuga ko ingo z'uno munsi zisambukira ku buriri niho kwa kubahana niho nagwa rukundo bigaragarira mugare ubwo buriri nabwo harimo ya mico hari umuntu ababaye abikora dufite nka je ndafise yongabire bisaba kwisamaza Eric tukiri ngaho nyene Eric ibyo ni byayubaka wisamaje uzoba washumuga Eric ni bya Eric tukiri ngaho nyene ko twari ko ibisanzwe niyo soko y'uko turavuga ko hari abagabo bataha bwije cyane kandi barushe ayo masaha akavuga ati ntashe kuruhuka eje mu gatondo nzosubira nzinduke ngende indwi imwe zibiri zitatu zigahera agacaguma defanda yuko afise akazi kenshi ataharushe ego hanyuma urumva ko wewe urumva ko wa mudamu umunsi yaje kumuhamagara ati ngo hano tuvugane bya bintu bizoba bigikunda byaramaze gupfa kuko umugore avuga ati aha uyu muntu ataharushe ivyo yarakeneye ngaha yabironsa ahandi rero nta kamaro ko kwiyandagaza avuga ati reka rero ibintu tubihebe mu ncamake nk'umukozi w'Imana umugabo yima umugore wiwe aba ari umupagani umugore n'umugore ari umupagani umugore yamaze kuba mu mico y'ikirundi bishika gake aho umugore azobwira umugabo ati nyakubahwa n'umunsi ndagukeneye utahe kare ivyo bishika gake ico kintu rero umugore yaramutse akigira uwo mugore n'umwubatsi azoba ariko arategura urugo rwiwe ko azobona ko ari ibintu bigira byononekare arutegure hakiri kare uraze bamwe babikoze Eric bigapfira mu kirere nibyo ndiko ndakubwira uwo muntu rero umugore azoba yagombye kubaka urugo rwiwe umugabo akavyanka uwo mugabo n'umupagani akwiye amasengesho utavana hanyuma n'umugore afise utu tugezo turiko turavuga yamara ndagwaye ndarushe
ubu ni umupagani nawe nyine akwiye amasengesho. hanyuma uwo bafise ingwara naho twari kigana nigeze kubona c'umusexologue ariko aravuga ko hari abagore batabikunda batagirane ugasanga kubera ukuntu abarundi tutivuza canke tutagirane umuntu ntazi ko agwaye ntazi ko agize nte navyo nyene vyategetswe kuca bigenda ya conversation ntituganira iyo conversation ugasanga ariko arabikora mugabo nta envie ntagirane rega chérie ni yangorane y'aba bagabo izi ntore ufite akuvuga ati mbega umugore wanje ni giki kitagenda wowe aca yihutira kuja kurondera refuge hakuvuga ati mbega umugore wanje umenga si hari ya Marie absent umenga ntashaka aho muri we siwe avuga ati amuganirize niki kintu kitari dîner romantique eriko ngira dîner romantique yo apana mukasibuze mukabani dîner romantique ai ekantu gatebeko abagabo ngabujuma twabadonda urutoki umutwara ahantu muganire tisheri wanje bugiye kubera iki ko nini kifipi mbona nazima n'amasysteme yawo siyo biri umugabo agacebegera yakore yiwe agacavuga ati uko ntashaka ko bitameze ko reka nje kurondera wa wundi nawe aca babazwa iyo banyakira n'ingoga undi umwe umva avuga ati sindiko ndatahurwa uwundi ati sindiko ndatabiri rero murashingira intahe ko oya so gushingira intahe murashingira intahe ko mu rugo batagufashe neza uje urondere baje gufatira intahe oya abo rero nakubwiye abantu baratandukanye hari abagore bashavuye baja mu ngoro y'Imana kuririrayo akaba ana kabisa kirase kukuririya yeko gushika Imana imwishuye hakaba n'abandi nabo birirwa batumvye ubuzima bwa bwose ntabatwengera yarashishwe abakozi n'induru n'umugabo nta mahoro kubera yuko umugabo ngo yamushavuje sivyo hakaba n'uwundi nawe ari ngere ku yindi reka ndaguha akarorero avuga ati umugabo wanje yagiye saa sita 14 nanje nayimwe gatoya munyihanganire gatoya hariho abandi uno munsi avuga ati mu rugo ntibiriko biragenda neza canke mu rugo ko kanaka atakaza afise ataca ariko arakora jewe uno munsi reka nigire iyo hari abisize neza uno munsi turumva amaboite donwi atandukanye ukazamva umuntu ngo yibereye ngo muri archipel ari muri Calvados ari kumwe n'abantu ngira basumba imyaka wa mugore wiwe nk'incuro nka kabiri babatamakazi niko novuga ugasanga abo bantu nibo bateramana n'uwo muntu ugasanga abantu nibo bajana n'uwo muntu igihe cyose kandi uwo muntu ugasanga abo bantu atababona ntiyumva amahoro ntiyumva umunezero. Eric tukiri ngaho uribaza yuko uwo mugabo umunsi azotaha mu rugo umugore azomwakira mbega ni iki gituma ko yumva muri we ashaka kuja gutamba niki gituma to kwiyumvira ati basi rimwe mu kwezi ntore wa mufasoni wanje nababe we tujana gutambana canke nimba uwo mugore atazi no gutamba basi ndamutwara aho ngiye gutambira ndamwigisha yicare andabe hama bari kumwe ngira ngo nibaza ko yogira umuneza yicare andabe gusa hanyuma nihagira gutaha dutahane ico caco ni umva ko kiri mu mvo nyinshi nazo nyene ziriko zirasambura ingo cane uno munsi kirafise uruhara runini mu kudabwa agaciro ariko ngenda guha akarorero je ikintu umuntu nzi baragize mariage abana bo mu muji umuhungu yarasanzwe rero mu Nyakirori yama mu birori muri weekend vendredi tango yewe yaragiye yagaruka dimanche hanyuma kubera famille ifite amafaranga baramutegeka kurongora umuhungu ararongora cyane umukobwa w'umunyamuji bafite amafaranga kandi umukobwa yamugiye ko amuzi ko umuhungu ataha mu gatondo iminsi yose muri weekend afite akazi kunyura gaco amaze kurushikamwo ntibabihurijeko ngera biza kigene acatangura rero guhangana n'umugabo abavyeyi barabijamwo birananirana umugabo aramubwira ati jewe nkibisa akanyota agacupa nzokanwa yaje abizi umugore mu nyuma aratinda aravuga ati naje ndananiwe aratekera varize arataye iwabo ashitse iwabo mama we wamubonye ati nibiki je narababwiye ko ndushe nta kuntu umugabo yamanahira ko iminsi yose nyuma y'iminsi 3 yanturira ko imibe yaborewe hati ivyo byonyine ati cyo rero ari naho uri bise nk'uruhara nyamukuru aca afata varize wa mukobwa asubiza mu modoka yiwe aca amusubiza mu rugo ati ngira ndaguha umuti niba ufata neza umugabo wazokira twari umuvyeyi mwiza kandi amenyereye n'ivyingo ego acira mu umugabo wawe
umwanya muto umuha niwo utuma aba muri ibyo. Yararongoye ntiyigera amenya ko yarongoye, we nawe ucumurekerayo kuko wari uzi yuko kumbura azokwikura, hageze ko ari wowe umukura. Rero muhereje ibe mu gatondo saa sita umusanga kubira ati tutaye tuje gufungura, imodoka urayifise, igitoro kigukereye nzokongerereza, mugabo umutora ati dusangiye umwibutse ko afise umugore no ku mugoroba agira ataha umusangi mukazakorera, hanyuma muteramane. Niyagira isoni uzobikora ukwezi kumwe kugira kabiri, azoba atanguye guhindura ivyiyumviro, amenye ko yarongoye. Kandi uwo mugabo gacupa yarahevye, umudamu wiwe yabigiriye uwo bikunze, yabigiriye ari uwo ushobora kuja gusanga iyo aragaca avuga ati ariko arantera amastress, ariko arandusha, sinkeneye umugore aguma telefona mwanya wose, sinkeneye umugore aguma mbazi yondi iyo nicaye uri kumwe nabande cyangwa uri he. Hariho abandi rero bameze gutyo nabavuga ati iyo stress yo kumuntu telefona mwanya wose ntayo nkeneye. Njyewe nicarana nabo nshaka, nywana nabo nshaka, njiyo nshaka, ngira ivyo nshaka. Barahari bameze gutyo. Nzi kandi sivyo niwo mugabo uri mitwebwe, utubwiza ukuri heyeruma ikintu gituma sivyo umugabo adashobora kumva ko yoguma ariko aratetesha umugore wiwe, muhaga vuba muradendebukirwa, biva kuki kuko ntibisiguritse ku kuntu ushobora kumva ko uja kunezerwa n'abandi bagore usizi wowe mu nzu. Eric si bose bajama nuko abagore babafashe nabi, ugasanga ufise iki basi example nkaje uri kurandaba babona ko ndi kintu kize kujyana umutima kweri. Ariko dusa nabagira none gasha Eric ko numva muragize muri kumwe mu nzu ukumva ko uwo mugore utumusohokana. Eric uri umugabo tuko turamirinda ku rukumu kugira ngo tuvuga tuteriya n'abagore badashoboka. Ni igiki gituma wumva umenga wosohokana urya uharaye, kuko uri uharaye umuharara imisi mike ukabura muhevye. Reka ndakubaza ikibazo gisa n'ikibazo cyane. Ico cyo gituma ingo zanzanka hagati y'umugabo n'umugore urondera ubundi nene. Umugabo sha ego we ntashavura irimo sha turashavuye ko ranga ibintu byase mu turayaga hagati y'umugabo n'umugore, nimba twemeranya ko umugabo ari arondera umugore akamwemerera, umugore arava iwabo akaja mu rugo akurikiye umugabo. Bisigura nimba wemeye kuja muri urwo rugo nuko wemeye ibibazo byose uzohuriramo. Donc uri obligé. None udashoboye kwemera ibyo bibazo uzohurira muri urwo rugo, uja kwiremereza ingorane urondera. Donc umuntu adakeneye ibibazo ntiyubake. Ahumva rero ko yakorera mu ngwara ibibazo. Babireke babivemo. Nukuvuga nimba ugiye kubaka nugenda uzica ugiye gukora mu rugo. Kugwana no. Kuko ntugiye kugwana. Ni komba. Urugo ruvuyemwo nta mugabo zo kwita igisubiramo hira, ariko umugore avuye mu rugo akaruvamwo yitwa igisubiramo hira. N'umugabo wawe niho hahandi umuhimbiri yakomera amashi mwama ariko nuze. Kandi umuhimbiri aba ari umuntu akomeye nuko abantu bagifata gutari. Igituma ari komba ari umwana yarubahutse abaza se ati papa sigurira mariage isigura iki. Saritonara umwana ati umwana wanje ati cyarangira nkubwire kukica mugenda kubwiye nto yumva uhagaze icara ati mariage niyo nambarambe nabonye ku isi, aho umwana w'umuntu ajyamana n'umwasi wiwe nta bunduki ntambo gito ukaryamana n'umwasi wawe bugaca niyo mariage. Okay, kugira ngo afira turangize kuri ibi bintu sivyo kubera iki bimeze uko nibaza ko twogerageza gutora solution nk'abantu umwe wese mwese murubatse sivyo, kandi twizere ko mwebwe bimeze neza bitameze nk'uko turiko turabivuga. Turabona kugira ngo ntibirinde bishika aho abantu baturirana bicane, bamwe abana baregwe mu mafamiye canke baregwe indero itoraguye canke baregwe n'abaki umwe yarapfuye ubundi ari mu mpimba hoko gwiki nk'abantu bubatse mwebwe vraiment mubona ikintu cokogwa ari ikintu je mbona cokogwa umugabo nakunda umugore we nkuko bisabwa. Amukunde kumukunda umushunge gukunda irimo ibintu byinshi, mukunda umuteteshe
murabizi ivy'abagore novera bakunda yes kuri kitoba novera na novera harebwira ngo yigishe harya oya kunda umuntu ibintu byose nibiza ari bibi none ironona ikongera ikigisha ariko yonona ku bantu bafise imyaka idakwiranye hari abantu babona yuko iyo uri kuratetesha umuntu aragafyinyije batanabitanga kunda umugore wakweri ko ushaka yuko utabikoze murundi arayumukorera bigace bizana stress abagore akunda kujya guteteshwa nawe wa mugore we uwo mugabo mukora ibishoboka byose umubaye mu ico cyubahiro cyo kunyene bimize bibiri ndo gisine biseme gatani bitabaye uko ni gwaserera mwubaye kuko nta mugore atazuba umugabo yamukunze chérie nubwo yoba atamukunda yagiye kuga amafaranga azomwubahirwa urukundo rwe n'umugabo niyabona umugore amubasha uzi yuko ari abagabo baje bahinduka kubera yuko umugore w'ubwenge yifashemwo ubuhara akaguma yubaha umugabo we malgré ibyaha byiwe umugabo akavuga ati sha ni ikigori n'umugore ayo majambo birakomeye kubaha no gukunda n'umugore akavuga ati niko ikimfise umugabo ankunda uko why rero ikituma kibipfa usanga umugore yisanta adakunzwe agaca aja kurondera stress kwikiza stress mu kabare umugabo wanje nta mwanya mpa umugabo wanje numva gumana banaka nta mwanya uhari kunda umugore wo mumwe bajya bangereza agaciro ataco bamaze banzu gahereza umugore wawe umuhugu yumve ko afisa agaciro hama murabe kuntu urwo rugenda neza umugore nawe ubaho uwo mugabo wawe uko biri kosa kena mwubahe hamure kuntu urwo rugenda neza kuko bishoboka kuko n'umugabo arashogira ikosa rimwe munsi kubera ishinzi y'umugore akaba aramututse aramwandagaje umugabo ati stress abagabo bararamukabara nyine benshi ko avuga ati ntashe gutukwa ndaho ngiye gukora iki twicaye tumwe buci kuko ngiye gutuka umugore wanje ni segeta kubera ko umugore ibibazo byaramubonye byinshi abura bwa bwenge ijuru ridusaba acha twagwa n'ishavu naba abadayimoni barakundana ari umwijima ashavuye baca baritonda baramudija ko gitashe turagituka ukibuza amahoro cyo umugore nabwiye ni wa mugabo wa mugore we ko muri kuratuka umugabo wawe siyo solution atashe bwije umutuka nihorere muri katahati karibu sheri mu gitondo teka gatuka kandi ubababwira uturike gateka kandi nyene ngo kubakirako batari ko barakuvuna batari ko barakuboreza gufa ubakirako kibintu uje gukubita kuboreza gufa mugabo nokora ko bariza umutima rondera solution yo gukira ko mukateko shiri wakigabo gerageza utahe kare basirega abana base banakubona bukebuke maongeze ufite urababara tehe sisha ukivugisha mugabo urenze ko ukivugisha renze ko nyine umuvugisha umugabo nawe ati uwo mugore agizene mwegera umuganirize bitemeze gute mbega ko Jenses agura ivyo biratogiye ugura vy'abana izo mpuzo agiye kwigurira ko menga nakene ko akogwa iki ndi uwo mugabo yayi mafaranga ujya kundwi uranze ko twayakoresha ikindi kintu donc habeho ukwiya communication ko ikiganiro hagati y'abo bantu bateza kuvuga bati nimba ari rimwe musomene twicarane tugira ikiganiro twevariwe tuvuga ati mbega indwi vyagenze gute mbega hajya vyagenze gute mbega hajya vyagenze gute hama nimba ari wakosheje ubundi twategereza gusabana ikigongwe ike gusabana papa twige gusabana ikigongwe kandi ico kigongwe gisaba atari kubera ko wanje kuvyimba amezi n'ayandi imisi n'iyindi canke ubwira wikize ibibazo yego vyategerezwa kuba mu mwanya wa vuba cyane mu mwanya muto cyane kandi ukabikora n'umutima ubikunza atabubeshi burimo twategereza kwerekana ivyacu vyose pana kunyegezanya naka kubera gukora kunyegezanya kukugira gute nciye hanya ngiye hari vugisha ukuri igakuvuga ukuri igakuvuga ukuri mu rugo nico cyonyere mbona cyo kiza ingo zuno munsi umugore wawe mubwiza ukuri kuko naho wamuvanze umugeze n'umuntu watoye mu bandi yego navyo nyene kubivuga nibisanzwe none kubera iki no musi mugiye kwa pastor Jean kwa patiri mugenda kubivugirayo mugabo wowe nk'ubu umugabo waje akubwira ati nakuvanze wowe sawa nta ngorane ni sawa cyane ahubwo avyemeye akabivuga mubi n'ubikunyegeza abikubwira ati burya rero mfaso je nakunze umugabo umwe ndababarira umugabo twicaranye arambwira ati jewe rero ndabatera inkuru ati nde niyo mana agiye gukorera ikongo ndaba kumwe n'abakongomani turagura ibitenge ati nshitse muhira ati kwera abagore twajanye ku kazi nshitse muhira madamu ndamubwire ka gisonesha ati tugiye gusenga ndamubwira nti madamu igitengere usuko bagikwembeka gira gutya ati ndamure ngene bakwembeka ati umugore yaravyimbye akwa guturika tugenda gusenga vyimvye dutaha vyimvye ndambwira tugende muri restaurant gufungura baragenda barasohokana ku mugoroba baragenda baricarana bakibaza nico banywa nico bafungura umugore asharaturika ararira umugabo aramubaza ati namaki
umugore ngo aramubarira ati umugabo aramubwira ati namaki umugore aramubwira ati ni kuva ryari uzi ingene abagore bakwembeka ibitenge umvise ikintu bapfuye igitenge ni kuva ryari uzi ingene abagore bakwembeka ibitenge umugabo aramubwira ati none ntuzi ko najanye ku kazi n'abagore aribo dukorana umugabo kuva ashika bimwe twariko turagaruka ko tuvuga tuti bipfa bipfira mu buriri kuva ashika umugabo nta na kimwe yigeze abaza mu rugo yaratekereje kubera yarazi ivyo yakoze inyuma y'amezi 3 nkabwira umugore we ati wambajije ingwara ngo kwebwe ngo yabwira umugore we ngo aragwaye umugore akamubwira tugende kwa muganga kanka kuja kwivuza ati ngo rero tugende kwa muganga bagiye kwa muganga arabona ko bagiye gutobora kugira ngo bapime barabe umugabo aramubwira ati okay rero tuje kubandanya ibikorwa jewe hari ukuntu ntavyifashemmo neza donc yarabaye nase guhemuka nongere ndagutenda guteze n'ibibazo ndindiriye kubikubwira okay kameme nk'uwonye umuntu aje akakubwira gutya akabikubwiza ukuri je nibaza ko atashavu ryo baririmo abatabivuga nabo bangana gute kandi babikora ko tuzi ko ari benshi ikibazo gani kimwe yego kubivuga kwiwe niko abihevye ega niga bakwishe no mu kuvuga no kwihana urabo wihana ko neza wari mugabo je nibaza ko umuntu ayenza ashobora gufata ayo mezi 3 akavuga ati tugende kwa muganga tugire gute nuko nawe nyene mu mutima hari ikintu kitagenze neza akavuga ati yaba yarikeze akavuga ati ako ntizi ibibazo umuryango wanje reka mbanze turabiko tugende umva ko yarafise mu rukundo muri we nibaza ko nk'uwo onye nibaza ko nk'uwo onye bitari biri muri kamere yiwe nibaza ko naho vyo vyarabaye yarabaye accident kubera ko petite ari muri voyage canke sinzi ngira ngo kuri ico cy'urugo gwiza ndagubana ngakaruriro kumusi namuvuze izina no kuri abo bantu bageze kure gose urugo gwiza mutera imbere urugira umugisha yego cyane ni convention baye kuva bakiri abafiance ivyo rero niho rero benshi bitunanirira bipfira sheri jewe sinzigera njana na hamwe utahazi nawe bimeruko sinzigera sohora n'ijana rimwe ry'amarundi utayazi nawe bibuko tumenye ko tugiye kubaka tugira intego je nifuza umugore mwiza nifuza gutera imbere nawe ati nifuza umugabo mwiza nabuga ngo nuwamara imyaka n'imyaniko ico bita decision ico bita gufata ingingo umugabo yarafashe ingingo n'ukuri bamara imyaka n'imyaniko nta gitsina gore kindazi cyo hanze meme chose n'umugore kandi ngabo babanye amahoro baja mu rusengero bavanye bajana mu kabari ni programme rimwe mu kwezi niho bajamuka yadine romantique hama mugabo ntashaka kugurira n'undi muntu na bimwe byo kuvuga ngo urahaye baba aragenda ari nk'ahana agahura n'abantu n'abagenzi agaca bwina madame wiwe muye n'abagenzi tujya dusangira wowe bafashe n'ingingo yo guheba inzoga ati inzoga irakonsoma ntanguye kunywa inzoga mu macupa 12 ayo mani menshi nawe mwako bafata ingigo b'inzoga banywa amazi kugira ngo batere imbere gusa ahuye n'abagenzi ngati ndi ko n'abagenzi mu muto cyava ko muhuye n'abagenzi sinza kurenza 50,000 acabwira umugore ati sindaza 50,000 uko nyine agaca afata agacatora agacaguruka bageze kure barubatse amazu bagiziki bamaye ko rigisha abantu bakababaza ati none mwebwe mwabigenje gute twe habaye nk'ukuri habaye mwo gufata ingingo turayikurikiza Eric wowe nawe biracyo turangitse murakoze kandi ndabashimiye cyane umwanya tumaranye tuyazi ikiyago ciza ariko ntitwari bwinjire neza tuzogaruka ikindi gihe peut-être kuko urumva ntitwobiheza ntitwobiheza no muzi kandi nitwasubira tuzoja turonka aho duhera kandi bazoza bigenda neza ndangiza rero nko mu manuro bari bejeje ukivuga aho twari kumwe ukuri duhanura n'abandi mu ngo hakenewe kubahana gukundana niyo fondasiyo y'urugo hanyuma akabwizanya ukuri ko abantu bakundana babwizanya ukuri ibibazo bakabihuriza ko bose uko baba bari mu rugo niyo cyagikiranira ko abantu ntibigira ingo nyinshi usanga batari ko bareshanje ku bibazo biri kubera mu rugo ngo basangire ubukene n'ubutunzi baba bafise rero nsozerano jewe nosaba ku gatwe kiwanje kuko ni nk'ikiza cateye mu gihugu niko nabivuga ugiye kubiraba ibintu birarenze igipimo aho umuntu agira mariage n'umunsi bukeye rende ugasanga bari muri peji baraye bagwanye
ngo barahendanye muri fiançailles wameze kuri ibindi ingumu zikaja zaduka mu gatondo ugasanga bari muri peje baragirizanye cyangwa ahandi kuvuga ibyo birateye ubwoba cyo noce nsaba ni ururungano rwacu nyene hari abakozi b'Imana bariko bararuka gufata umwanya ukwiye bagasenga uyu ni nk'umudayimoni yateye mu gihugu basengere abo ngo n'imiryango basengere n'aba bana bandi bari inyuma kugiye kubiraba ibiri inyuma bishobora kuzoba bibi hatabayemo ubuntu bw'Imana bishobora kuzoba bibi gusumba iby'iwacu kiye kubona ababyeyi basigaye bambika abana ubusa hari ababyeyi bayibona ni ukuvuga indero ya kera yaramaze gutakara rero nasaba ni abakozi b'Imana bahari muri ino minsi bafata imyanya ikwiye bagasengera ingo n'imiryango bagasengera n'igihugu kugira kuko igihugu ingo nizo zifise umubano mwiza igihugu kizoronka impore uko bitangura gusambukira mu ngo mu mazu y'abantu murakoze cyane mwese mwatwumvirije afi dushimira abo bantu batwakiriye ngaha mweho cyane muri ni Fogos Steak House ni restaurant imeze neza ivura tension imirire yayo ibyo kurya byo ngaho ivura tension pe ego karibu cyane je nahakunze nari ibyo kurya byinshi cyane ni ngaho muri Malibu turi muri Malibu abatazi muri Malibu ni abantu bataza mw'ijoro reka ntibamenya muri Malibu ni breeding ex Econet leo kuko yari imutse iyi breeding bitakera ya Buyoya ex Econet leo Boulevard de l'Ipronani ucinja muri Malibu restaurant isobanutse utuza kwa etage wabishikiye haraho rangi nasa neza brand ivyo kurya bya bimeze neza cyane karibu urye neza ubashe kuramba hama muze murabagira n'utwo tudine romantique bazobategurira ngahanyi bariko baravuga so mwakoze cyane gose nizere neza yuko abubatse bigiye kugenda neza iki kiyago twafashe umwanya ungana gutyo bariko baratwarondeye abafasoni twarondeye umugabo kugira ngo bigire equilibre ngira ngo niko novuga uwumva ko yitwumva muri iki kiganiro twakoze arabe donc arabaho yikosora ngira ngo umwe wese yikosore hanyuma ibintu bigende neza niko no bivuga kugira ngo tugire ingo nyeranda nk'izina za leta nk'urugo rwa Maria Yosefu na Yesu ngira ko byari bitese ego mwakoze cyane rero afina ndagushimiye cyane gose ku mwanya wawe ndagushimiye cyane gose ndagushima ko waturondeye n'icicaro ciza merci beaucoup nakandi kongera ko Fogos barafise boulangerie afise amacuniro abantu mukeneye kurangura inyama byose abashaka imikate ibintu byose mwifuza twabaha n'akanimero bakarondera akanimero baduhaye turakashiraka kuri description mugabo urashobora kuyibabwira iyo nimero yego 71 230 255 aho iyo ningi mushobora kuza kuronderako je bayimpaye iyo nimero n'iyindi nange mushobora kuza kuronderako merci beaucoup ndagushimiye cyane wakoze kuza ukigora ukaza tugashobora kuganira no kugira ngo uganiriye abandi ego nanje ndabakengurukiye cyane nibaza ko umwanya tumaze tutabuze ico tukoze kuko umwe wese ngira ngo acatangura kumviriza hagwaye hanyuma atangure gukosora murakoze cyane murakoze nawe ego nanjye ndabashimiye gose ko mwatwiyumviriye ko turashobora kuyaga ikiyago nk'iki nuko navuga ngo Imana ibahezagire ego mukaba Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu amen